Itanguriro igice cya 26 ku murongo wa 22, avayo arunguruza yimbisha irindi riba ryo ntibaritonganira, acagita Rehoboti. Aravuga ati noneho Uhoraho adushize ahiyaguye, tuzogasara mu gihugu. Haleluya. Aya n'amajambo meza cyane yigiye kidasanzwe Isaka yabayemo. Murazi ko Isaka yari umwana wa Yakobo kandi aba umwana w'amasezerano. Ukabuzi ko Aburahamu Imana yari yamusezeraniye ibintu bitari bike, ariko hari byinshi atigeze abona n'amaso yiwe, mugabo byategereza kuzoba mu ruvyaro rwiwe. Akaruriro, hari ibyo Imana yari yamubwiye ngo nzokugwiza ngo ngane n'umusenyi wo ku kiyaga, icyo ntacyo yigeze abona. Bwana Sfesana. Ariko hari ayandi masezerano yigeze kubona kandi atangiye kuyinjiramwo, n'umwana wiwe Isaka nawe nyene yaragiyemwo arayinjiramo. Haragara igihe hatera inzara igira kabiri. Harigeze kubaho inzara ya mbere yatumye Aburahamu ava i Kanani aja muri Egiputa. Murazi ko hageze igihe ageze muri Egiputa yahavuye yihakana umugore wiwe, avuga ngo ni mushikiwe, kuko yari mwiza cyane, Sara yari mwiza cyane, bituma yiyumvira ati byari byose bashaka kunyica kugira ngo bantware umugore, acamwita mushikiwe. Harageze n'igihe rero na Isaka bimubera nk'uko. Twovuga ko Isaka yabaye transition hagati ya Aburahamu na Yakobo, kubera Isaka ntabwo avugwa ko byinshi cyane, ariko Yakobo avugwa ko byinshi kuruta Isaka. Muri iki gitabo cy'Itanguriro uzosanga amakuru ya Aburahamu avugwa mu bice bishika ku 10, amakuru ya Yakobo akavugwa ku bice bishika 8. Mugabo uravye cyane Isaka avugwa mu bice 2 vyonyene, kandi igice avugwamo cyane ni iki gice ca 26. Niyo navuga ko ari acteur principal, nico gice cyonyene avugwamo mu principal. Bwana Sfesana. Singomba kwinjira muri ivyo cyane, ariko ngomba ko tuvugana kuri iri jambo rya Rehoboti ngo none Uhoraho ashiza hiyaguye. None Uhoraho agira gushira hiyaguye. Isaka yarakoze, akorera Imana uko yagomba kuyikorera, arayizera uko yagomba kuyizera. Hagera igihe harabaho inzara igira kabiri. Isaka afata urugendo kugira ngo aje muri Egiputa kuronderera amasumo. Muri Egiputa hari muri Afrika. Egiputa bayivuga nabi cyane kubera ingene yafashe nabi Abisirayeli, kandi Bibiliya irayivuga nabi. Ariko twebwe nk'Abanyafrika n'utuntu twiza to muri Egiputa cyangwa to muri Afrika nituze turatwirengagiza. Yesu yahungiye muri Afrika. Igihe inzara yakubita hari Kanani bahungira muri Afrika kuronderera amasumo. Nico ntitucibagire vraiment. Amen. Nituvuge bibi gusa ngo nk'Abanyafrika n'utwo twiza turimo nitubure kudukorako. Amen. Haragera igihe rero Isaka agomba kugenda rero muri Egiputa. Ageze mu nzira mu gihugu cy'Abafilistiya ahantu hitwa Gerari, Imana imubwira ati no, ntubandanye muri Egiputa, guma ngaho nyene nzohakuhezagirira. Yamenye kumvira ijwi ry'Imana, icyo cyonyene arumvira ijwi ry'Imana, aguma mu kibanza Imana yamubwiye, byatumye ibyo ateye yavyimbuye incuro 100 kuruta uko yari kwimbura. Yari kuyimbura umufuko umwe akaca yimbura imifuko 100. Yateye umufuko umwe akaca yimbura imifuko 100. Bwana Sfesana. Imana irahamuhezagirira kugezaho bitera ishari abene gihugu baho hantu. Icambere Isaka amaze kubona abantu baho ingene bameze, nawe yahavuye abesha. Avuga umugore we yitwa Rebeka. Rebeka nawe yari mwiza cyane nkuko nyina wa Isaka nawe nyene yari mwiza, bimutuma nawe nyene abesha. Bwana Sfesana. Uzi impamvu Isaka yaronse umugore mwiza?
nuko yagize ukwizera mu Mana. Murazi ko twigeze kwiga ukwizera ko kurungika dote utaramenya uzotwara, muravyibuka. Yagize ukwizera arungikana dote ku muntu ataramenya, atazi ko ari mwiza nuko atari mwiza, ko ari ikimuga nuko atari ikimuga, mugabo atanga agira ukwizera arungika dote. Haleluya! Ivyo byonyene byatumye Imana imutorera mwiza mu bari bahari bose muri ico gihugu. Ariko wowe witoreye, wabanje kuraba ukagaragura rwose, ukarushwa n'uwabigize mu kwizera. Haleluya, haleluya, haleluya. Tukira abajene, nariko ndigisha abajene ndababwira ni hari inyigisho zitandukanye mu bajene. Hari abavuga ko ugomba ko Imana izoguha umugeni ugira amakriteri, ati Imana nkeneye muremure, yirabura, munini canke mwembamba, ibintu mwene ivyo, atwenga cyane canke atwenga buke buke. Je sinasenga uko nasenga, ni Imana urampa uwo wanteguriye kuri jewe. Abandi bajene bakantwenga ngo urumva ko Imana yabiguha ikimuga, none yabiguha impumyi, none aribona ko ari ikwiranye nanje bivanye n'ingere nayikore, ingere nayimaramaje, ingere nabaye umwizigirwa, ikabona ko mwiranye n'ikimuga, zora njana naco kuvuga ubutumwa irakima ndabe. Bwana sesa, uwavuga ngo yabiguha ikimuga nuko utayizeye, uvuga ati Imana irashobora kubitankunda cyane, irashobora kuhabimba, mugabo n'ikimuga naco Imana naco igomba kugiha inyishu yacu, wenda wowe ni wowe uyinyishu yiwe. Bwana siwe sana. Narabwiye umumama umwe w'Kinshasa, iyo mudamu yakira umwigeme yari impumyi kandi imeze nk'ikigungu kimukiraho nyene. Haba uwundi muntu yize amashure menshi ibereye Iburaya, Imana imubwira ngo umugeni naguteguriye ngo yitwa naka, ngo abaha naka. Bazabona umupatro n'ikiduga gikomeye n'ikaraje ageze muri rwa rupangu, abajije ngo naka, ngo niha. Bose baratwenga ati naka umuronderera iki? Ati niwe Imana yambwiye ngo nzotwara. Naka aha iyi adresse nyene reka tukikuzanira uraba sangize kimeze ngo nikinabona. Avuga ngo Imana yanje ndayizeye, impamvu ya mayuyu wenda ndi nyishu yiwe cyangwa we ambi nyishu yanjye. Nta kimana ikorera kizima abarima ibyo yaguteguriye, ni ngombwa ko biba. Maze aramujana ngo niyo mariage ya mbere yabaye nziza Kinshasa nzima. Abantu bose baraje kuraba ico kintu kimeze uko kigenda uko kitabona. Urazi umuntu atabona n'urukonda naho rumanuka ntabimenya, yiraba mukiye ngo yisige nibibaho. Amugejeje muhira yaciye abona. Amen. Uyo mama yasohoye indirimbo nyinshi cyane, harimo n'ugo rurimbo ndirinje rw'Ilingala. Amen. Kandi uwo mama aririmba avuza gitara. Amen. Na Imana itokora. Haleluya. Murazi rero ko Isaka rero aronka uwo mugore mwiza. Ubwiza bw'uwo mugore bumutuma Isaka agira ubwoba ati aba bene gihugu bahantu mu Bafilisitiya babonye ingene umugore wanje ari mwiza cyane, barashobora kubimora bakava banyica kugira ngo bamujane. Mugabo Abimeleki arabibona, arabona ingene bariko barasina, aramenya ati bese n'umugore wiwe, aramuhamagara mugihe ati ndugu yangu samahani watugiriye nabi, ati nk'ubu iyo ntumo umwe mu bakozi banje cyangwa mu bantu banje akaja nawe icyaha, Imana ikava ibiduhora, kandi ari wowe watumye utubwira ngo ni mushikawe kandi atari mushikawe, ari umugore wiwawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ico gihe rero haragera igihe Imana imugirira neza, yimba amariba Abafilisitiya bari basivye. Abafilisitiya igihe se wa Isaka Aburahamu igihe yaja kuba muri ako karere ko aho Gerari yarigeze kuhaba, Abafilisitiya baramugiriye ishari kubera ingene yari yateye imbere, bagenda kuzijya amariba. Bwana siwe sana. Kandi muri ico gihe amariba yari egale ubuzima, amariba yangana n'ubuzima, kuko ufise amasho ukagira abantu ukaba ahantu hatagira amazi ntibyakunda. Bwana siwe sana. Aburahamu yarafise amasho, yarafise abantu benshi, muribuka ko yarafise n'igisirikare, muracavyibuka cyagiye baja gufata Loti kugwana, baramufata Loti, urazi ko yarungitse abantu 318 baja kugwana, iyo bose muravyibuka twaravyize.
maze abafilisitiya baba abantu babi bagenda bazivya amariba. Bwana saidie sana. Isaka hageze muri ako karere acatangura kuzibura ya mariba. Iriba rya mbere arizibuye baca bararimugwanyako, barasubira kandi baraza baraziba. Amariba yawe Satani yarayazivye kubw'ishari. Abantu baraje baraziba amariba yawe kubw'ishari, kwa sababu ya wivu, kuko ingene Imana yakugiriye neza nawe akumva umenga bozivya. Barazibije fiansaye yawe, barazibije mu kazi kawe, barazibije hari ibintu uri kuracamwo utazi iyo biva niyo bija, mugabo hari umuntu, hari Satani yinjiramo akazivya, ariko hari umunsi uzoshika hiyaguye. Iriba rya mbere Isaka acagita nde? Acagita Eseki, bisobanura ngo ubutati. Ryari riba yariyimvye, baraza kandi bararitonganirako, ziraba ingorane, arahava arabarekera. Iryo riba acagita Eseki, bisigura ngo ubutati. Acaja ahandi, agiye ahandi kandi barasubira kandi bamuzanira kandi baramuvyonga. Acagita Sitina, bisobanura ngo urwango. Biri muri iki gice nyene ca 26. Bwana saidie sana. Ugeze bamwanga gose. Mugabo rero urabe ikindi kintu. Uko bamwanga niko Imana yabandanye mukuza mu mafaranga, mu masho, mu butunzi. Uko bamwanga niko yagenda hezagirwa. Uko bamwanga niko yabandanye atera imbere. Uko baziba amariba yiwe niko Imana yagenda imuhezagira. Uko baziba amariba yawe niko Imana igiye kubandanya iguhezagira. Ingene bakwirukanisha mu kazi niko Imana ibandanya iguhezagira. Uko bagutera uburozi niko Imana ibandanya iguhezagira. Hari ijambo bagiye kukubwira, hari ijambo bagiye kukubwira kandi nicabona. Iryo jambo bararimubwiye Isaka. Umwami Abimeleki caramuhamagara Isaka, amubwira ati ndugu yangu, tuvemwo kuko uraturuta. Iryo jambo bagiye kuri kubwira ntabwo bazoba bakwirukanye, ahubwo bazoba bakubwiye uriwe kubaruta. Nuravyumva, bazoba bakubwiye uriwe kuko uba. Imagine umwami akacaza kwa Isaka, Monsieur Isaac, uraturuta. Kubw'ivyo utuvemwo ugenda ugerere mu kandi karere. Isaka aravyiyumvira, acafata kandi karere aja mu kiyaya. Ndibaza niko nocita muri valley, ahantu hari munsi gatonya. Bwana saidie sana. Ahageze acayimba iriba. Iryo riba nta muntu n'umwe yasubiye kuri muterako, acagita izina. Reka tuhasome rero. Bwa bundi twari twahasomye ntabwo mwabyumvise. Ubu rero muriza kubyumviriza, wumvise ko ari wowe ugeze aho hantu ucuvuga ati amena. Kuri 26, igice ca 26 ku murongo wa 22. Ni page ya 31. Turasoma izina rya Yesu. Avayo arunguruza, bamaze kumwirukana. Avayo arunguruza, yimbisha irindi riba, byo ntibari mutonganira. Aca agita Rehoboti, aravuga ati none uhoraho adushize ahiyaguye, tuzogasara mu gihugu. Haleluya, haleluya. Hari ibyo Imana yataguye ku buzima bwawe, kandi ni ngombwa ubishikeko. Icyo yakuvuze ko nta muntu n'umwe mu buzima afise ububasha bwo kugihagarika. Ugiye kugasara, noneho ugiye kugera ahantu hiyaguye kandi ugasara. Haleluya. Uzi ngo umuntu kuvugishwa impaka atangure kuvuga mu ndimi, ahita kuvuga n'izina, ni uvuga ngo wamvugishijwe ko, sivyo none. Ariko ndakuvugishwe ko Imana igiye kugushira hiyaguye, atawuzasubira kugutonganira aho hantu kandi uzotugasara. Hari ahantu hari stock ya provision yawe, hari ahantu hari stock y'ivyawe Imana yaguteguriye y'umugisha wawe.
aho bakubita hose bahagutera, aho ukubita hose bakahagutera, aho ukubita hose bakahaguteza, ariko ugiye kugera ahantu ndugu yangu hiyaguye. Reka ushike muri Rehoboti yawe. Mbwira mugenzi ati reka ushike muri Rehoboti yawe. Yaba mu buryo bw'umubiri, yaba mu buryo bw'impwemu, reka ugere mu rundi rugezo mu buryo bw'impwemu. Haleluya. Wagiye ugira ibyago mu buryo bw'impwemu, uragerageza kwinanata gwinjira mu mpwemu, ubusambanyi ukagutera, ukinanata inzoga zikagutera, ukinanata ubusuma, ububeshi, byose bikagutera. Ariko harageze igihe ugomba gushika muri Rehoboti yawe. Aho uzora usenga isengesho ukumva rirashitse, ubundi bwo urasenga ukumva umenga ntabwo uri kurasenga, ukamenga uri kurasenga amasengesho akubita ngaha agaruka, ukihana ibyaha byose, mbere ukihana n'umunsi wambaye ishesheti itobotse. Ingana wigaze guca hafi y'umuntu ntiwamuramutsa ukabyihana imbere y'Imana ati Imana mbabarira, nyibutse ibindi ntarihana. Mugabo isengesho nirishike, ariko ubu ugiye gusenga bishike. Turi mu kwezi ko kwagurirwa imbibe. Muri Rehoboti yacu tugeza ahantu ho kwiyagurira, ahantu atawuzodutonganya, ahantu atawuzodutera ku mazi yacu, tuzoyakoresha uko twigombeye, twinjire mu buryo bw'impwemu bwo muri nivo yo hejuru. Na maisha yako lazima ibadilike. Ni ngombwa n'ubuzima bwa minsi yose buhinduke. Hiyo ambayo naishi si maisha yako, ubayeho ubuzima atari ubwawe. Uziko bishika umuntu akibagira, agatangura kubaho ubuzima atari ubwiwe. Satani akamwemeza ko ubwo buzima bumaze. Kandi abakristu ba kera barabyumva cyane. Hari indirimbo iririmba mu Giswahili, hageze muri ako ka verse sinama nkunda kugasimba, arimo ngo sitaki ufalme, sitaki heshima, sitaki ufalme, naomba sinzi hiyo ndivyo kumuiza. Mungu ametuandalia ufalme ndugu yangu, ametuandalia heshima, ametuandalia mambo mazuri. Mambo mazuri yote ni yetu sisi ambao tumeokoka Bwana. Ibyiza Imana yabiteguriye abamwizeye. Si twebwe dutegereza kuba inyuma y'abandi, nta nubwo dutegereza kubica katikati, tugomba kuba imito. Imana igomba kutwagura. Uku kwezi si kwezi kuza. Ukwezi kuza Imana yafise ibyo byaduteguriye. Ukwezi kwa bonus yaraduhaye amabonisi. Uku kwezi kutwagurira imbibe. Ukwezi kuza ntituzi ibyo duha. Mugabo muri uku kwezi kutwagurira imbibe, reka yagura imbibe tugere muri Rehoboti yacu. Mu kwezi ko kwagurirwa imbibe, ibintu bigiye guhinduka. Mu kwezi ko kwagurirwa imbibe, abahora bakwitiranya ubu bagiye kukumenya uriwe. Uzubwira abantu ngo ndagusabye uzogera documentaire y'ubuzima bwanje, kuko inyuma y'uyu mwaka uzotangara, uzoshingira nta abantu bereke documentaire y'ubuzima bwanje. Ubabwira bagufotore uri kurahwatibira ibijumbu, no uri kurateka ibijumbu bidahwase, birashika. Uri kurateka ibijumbu bidahwase, babwira ati mfotora di tubikiye. Undi munsi wabuze n'agafana kabura sise yo kunyifana, wakawutse mu mihogo, tugira ati mfotora nasana. Ata nzovuga ko nari nakawutse nabuze amazi, nabuze n'ifana ni. Umunsi urakubita kuri Renault 2, ugenda n'amaguru ngo bayita Renault 2. N'amaguru abiri
uvuye hehe kugeza hehe n'amaguru, wabuza ya bisi turuasa, tumubwira ati fotora. Haleluya. Kuko umunsi nzoba ndi mu modoka yanje uzuyinyereke kandi wereka abantu, kuko baze bamenye ko nigeze kugenda n'amaguru, nibibaze ngo narayivukanye. Isaka yaronse umugisha kugeza bene gihugu baho baramwirukana. Aho uba urashaka utarimvukira yaho, warahaguze cyangwa urahapanze. Imagine ugahezagirwa kugeza ureke chef de quartier, umwami dufate basi na mustaneri basi akaza atunzo nyene kujya nyene muzi bacungwa, aje kwa naka ati turabigusavye uyimuke uko utu apana ubaruta uturuta. Wewe baza kuba ari umugisha usanzwe. Bwana siwe sana. Tugira twinjire mu mwanya w'amasengesho. Uvuga ati Mana ndagomba kushikana hiya, ndagomba kushikana muri Rehoboti yanje, aho nzora niyagura, yaba mu gusenga, yaba mu kwinginga, yaba mu guhimbaza, yaba mu gutazira, mugabo ngera ahantu kuri level yo hejuru mu buryo bw'impemu no mu buryo bw'umubiri. Nta muntu mubi nka Satani. Uwobereka Satani ndazi ko mu mutera amabuye. Merci sana. Nta muntu mubi nka Satani. Uwobereka Satani yaba nibaza mu mutera amabuye nubwo akoresha bamwe muri mwe. Bwana sadesa. Kuziba mariba yacu, akakuzibira umuhora. Uzi uri kuratereta kamisiyo kanaka, uza gukakuramo 100,000, uza kuramo 20,000, ukazavuga ngo telefone irabaye décharge. Nibiragushikira. Muri affaire nziza nyine ubona ko ibintu ukazibona amayinite araguheranye, ukaca wisopa ngo ugura amayinite ukacubura amahera, ukacubwira umugenzi ati bo ndiza telefone yawe canke transfer amayinite ndayagusubiza tugeze muhira, ati nanje nta telefone ngira canke nta amayinite nazanye. Sinzi ko biragushikira. Imvura ikagwa ikatangura kugwa ari nyinshi, ukaca wiruka ngo ugiye gufata bisi ugasanga bisi yuzuye. Biragushikira. Ukagenda ushonje gose ukatushikira kumuhana ku bagenzi bawe, uzi vraiment ndafungura vraiment, bakaca batunganya injya, wagomba kugenda ati rindira bakaratunganya injya, ukarindira aho wari ushonje byo kubi, ukatusanga batetse ibyo utaje. Biragushikira. Ugomba kuja ku rubanza rukomeye cyane, kandi amasara ageze, niwe uri coordinateur ugo rubanza, urababwira ati ndaje wanashaka n'ikinyoma, ugashira ko mugeze mu Kigobe, ukaca winjira muri douche ugurura amazi ugasanga amazi yakana. Biragushikira. Ukaba ari umuntu akomeye agira ngo akaza akabwira ati mu minota 3 ushikire, ukacugenda kwambara impuzu wari wibaza ko yari nziza, waja kwisha ugasangira cafuye, warabindi ugasangira cafuye, waja kuraba mu ivarisi ugasanga madamu yagiye n'urufunguruzo rw'icumba. Cyangwa ugaca wiruka ugasanga impuzu zose zirimo imifyunyunyu, bayita imifyunyunyu. Haleluya. Ukatugenda wiruka ngo ugiye gukubita ipasi, ugasanga umuyaga nkuba wacitse. Ukatugonda kubabanya ati nize yanuze y'amakara, bakayigutiza ukadusanga nta makara ufise mu nzu. Wewe ngo cyana ukaja kurondera ikibiri utakakibura. Genda urabura kubabanya ni saa 3 nta numara acana. Nzi ko birashika. Uyu ari Satani kwa ziva amariba yawe. Ariko reka bihinduke, baguhamagaye bitubirane nuko nawe agahuzu gateguye. Urondera gutelefona bitubirane nuko amayinite arimwo. Ukene kwandika message bitubirane nuwo musaba message ariko ararengana neza cyane. Apana ugiye kwandika message ugasanga umunsi leo yagumutse, imitere yagumutse, smart yagumutse,
kurungika message yanga kugenda kandi amayinite yafise full. Bwana sende sana. Satani ni umwana mubi cyangwa n'umutama mubi sinzi ingene mu mwita cyangwa n'umusaza mubi akugirira inabi zose zishoboka akazibira amariba yawe kugira ngo ntugere ahantu. Birabaho aho ugomba waruzi kugira uduze umutwe ukazobona ikindi kintu kirakubise ku mutwe ukaba ufise umuyomba wawe ariwe yangaja akacavuga ati tegura dosi unyarutse uzane urumva dukeneye umuntu umwe kandi ni wowe tuza guha akazi. Washikayo ukaja usanga basaba ko uwakora aba afise na permis. Ivyo wize waravyize bijya byose muyomba warabizi mugabo ntiyarazi kutagira permis, bakaca usanga bo bisaba ko ufise permis. Ico cyonyine Satani aba yazibiye amariba yawe. Bwana sadesa bwana sadetene cyangwa sanga byose mbwa bakacavuga ngo bisaba ko buze gaswahili. Agaswahili nawe ntuzina ndiyo bwana. Umuzungu umwe ngahi Bujumbura ibyo byarabaye sinkuru. Bari babiri abarundi babiri cyari cyagiye cy'abazungu. Umwe ati je ndazi Giswahili, undi ati naje ndakizi, undi ati reka je rero je ntuntange gusaba akazi, reka baje nza kuvuga. Undi ati we nacuzi we ndakuzi, reka je ndakiza abaje ndakivuga ko abazungu bavuga cyane Giswahili. Wa ndacahagarara imbere y'umudamu byarabaye. Umuntu yabimbwiye n'umuntu yarabazi. Mwaca arahagarara abona umuzungu yari umuzungu kazi ari ngaho acambye ati nikupe kazi madamu. N'abazungu bicogese nk'abubu bo barabakoroni baragukubita n'ibimoko barakumera urumva umwirabo yari nk'igikoko cyanye nk'ikintu ntabwo yari umuntu imbere yabo. Unasema nini? Nikupe kazi madamu. Urumva ngo nabavuze Igiswahili. Umuntu yamuzungu yacyegura imbwate mwirukeko uyavuga ngo je amakazi jiwe. Sinzi ko nawe wacumbiye uraza Gaswahili. Yavuze ati nikupe kazi madame, abagomba kuvuga ngo ndaguha kazi madame. Kurashaka gutwenga kubera wumvise abandi batwenze. Bibaho. Ni muzi ya nkuru ya wawe ndatarazi Gifaransa. Bwana Sfesa. Bwana Sfetena. Ugasanga ibintu byawe biko bigenda bizibigwa kubera Satani ariko agenda azivya amariba yawe. Ariko no munsi tugomba tuyazibuze tugenda hantu rero ahantu hiyaguye muri Rehoboti yacu tugasara ahantu hari stock y'imigisha yacu. Amen. Hari kibanza mu buryo bw'imemu kirimo ivy'Imana ikugomba. Buri hari ibyawe bitaragushikira kubera hari kibanza mu buryo bw'imemu utarashika. Numara gushika muri cya kibanza aricyo Rehoboti yawe bizoba biheze. Haleluya. Haleluya. Ndagomba rero umuntu avuga ngo none uhoraho adushiza hiyaguye tuzogasara mu gihugu. Ugomba kugasara sinzi ko mucumva urapanuka mvuga ikintu cy'igiswahili urapanuka sawa sawa. Haleluya. Haleluya. Imana igushira hiyaguye. Wari watanguye agatahe gatanguye gutera imbere isoko irasha. Wari watanguye intuzenya imodoka ikirapfa. Wari watanguye intuzenya baca barakwirukana. Hari ibintu Satani yagiye agenda zivya. Mugabo ku kwezi no kwakagurirwa imbibe. Tugomba ko muri no kwezi imbibe zacu zuguruka maze tugira imihora yindi tugira n'amariba yandi Rehoboti yacu tuyishikeko. Haleluya. Umuntu agomba kwinjira muri Rehoboti y'uhaguruka gusa. Yesu ashimwe. Rehoboti jamo umuntu amaze gusezerana n'Imana, amaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Hari umuntu muri twebwe yoba yifuza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe kugira ngo ashobore kwinjira muri Rehoboti yiwe bitagoranye, ashira ukuboko hejuru cyo cyonyine kiramaze. Yesu agwezagire ari inyuma. Yesu agwezagire nawe. Yesu agwezagire cyane. Yesu agwezagire cyane. Yesu agwezagire cyane. Harundi agomba kwakira. Yesu agwezagire sana dada. Nawe Yesu agwezagire cyane. Mikono mingi kwa Yesu jameni. Ababari hafi babafashe mubereke baze ngaho imbere kuri itapi. Haleluya.
Haleluya. Reka mubahe bahagarare ngaha, mikono mingi kwa Yesu. Uno munsi n'umunsi wa Rehoboti, n'umunsi wo kwiyagura, n'umunsi aho dushika ku mariba yacu rero. Haleluya. Reka tubasabe umfukama aho muri. Haleluya. Reka mufukama aho hantu muri. Musubiremo no majambo nza kuvuga uti mwami Yesu, ndakwakiriye, ndahevye ibyaha byanje, ndaje kuri wewe, amaraso yawe wanyeze, umanagure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo, nzobane nawe ibihe byose, mu izina rya Yesu, amen. Reka ndagusengera. Mwami Yesu, uri Imana iharira idaharuye, utarinze kuraba uburemerezi bw'ibyaha umuntu aba yarakoze, utarinze kuraba ubwinshi bw'ibyaha umuntu aba yarakoze. Kristo, ndagomba kutabura urwo rupapuro, maze wandike bishasha kuri bene data bemeye kukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Kuva uno munsi kugeza ibihe byose baze babane nawe. Amaraso yawe abeze, kandi abeze rwose, ubaharire utabaharuriye, ibintu byose bitangure bushasha, maze icyubahiro cyawe kigaragare. Bazokubera abakozi beza, kandi uzobahe n'iherezo ryiza. Ndize ko byumvise mwami, mu izina ryawe gera Yesu, amen. Mikono kwa Yesu, amen. Reka muhaguruke musubire mu bibanza kugira ngo namwe mwinjire muri Rehoboti yanyu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugomba rero dusenge. Hari ahantu ugomba ko Imana ikugeza, uraza kuhavuga. Nimba ari muri business yawe, nimba ari akazi ubamo ari gatonya, nimba ari deplace mukeneye, nimba ari akazi business mirima cyangwa iki, ubivuge. No mu buryo bw'imemo ubivuge. Haleluya. Uwature icyo ugomba ko Imana ishiramo Rehoboti yawe, ugera ahantu hiyaguye, atawukuvyongera, atawugutera, atawukononera, atawukuzibiriza amariba yawe. Ingwara wibaza ko yananiranye, uno munsi iragenda. Ingwara wibaza ko yanse, uno munsi iragenda. Witeguza imbere y'ibibwira ati nzogera kuvyo yamvuze ko, nzogera naho yambwiye, kuko nifise ijambo ryanyu. Ugurura imihora Mana, ugurura imihora. Rehoboti yacu Mana tuyishikeko. Hari amakonekisiyo yacitse Mana, tugomba ko konekisiyo kandi zisubira kuguruka mu izina rya Yesu. Mana, hari amarezo yacitse ku bana bawe, turagomba ko izo rezo kandi zisubira kandi kuboneka. Hari ibyashara byahagaze Mana, turagomba ko ibyo byashara Mana bisubira kandi kugurura. Mana, urakomeye kandi urahambaye. Ibyiza byose wasezeraniye abawe Mana, turabigomba hano. Ni igihe cyo kwagura imbibe, igihe cyo kwagura imbibe Mana. Reka ibibazo abana bawe bafise Mana bikemurwe muri uno mwanya nyene Mana. Reka Mana basanga inyishu zibategereye mu mihani wabo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndakangamiye ingwara iyo ari yo yose, ndayibwiye ngo isohoke mu izina rya Yesu. Ndagukangamiye wa ngwara we, muvemo mu izina rya Yesu. Ntacyo bitwaye nubwo ingwara ishobora kuba iri mu maraso, cyangwa ikaba iri mu nyama, cyangwa ikaba iri mu magufa, cyangwa ikaba iri mu mitsi, ahari hose ndagukangamiye wa ngwara we, sohoka mu izina rya Yesu. Muvemo, muvemo, muvemo mu gikiriza, muvemo mu nda, muvemo mu mutwe, muvemo mu maraso, muvemo ahari hose
mu izina rya Yesu. Wangwara we sohoka, ntacyo bitwaye aho uri hose, sohoka wangwara we mu izina rya Yesu. Ndagukangamiye, vamo. Ewe Yesu, ndahamagaye ubushobozi bwawe bwinjire mu bene data, bukora ibitangaza Mana. Abatabona neza Mana batangure kubona neza, abatatambuka neza batangure gutambuka neza, abafise ibibazo bitandukanye baronke inyishu zabo mu izina rya Yesu. Ndasavye Mana gukora igitangaza kuri uno munsi Mana, muri uku kwezi ko kwagurirwa imbibe, icyubahiro cyawe kigaragare. Ndizeye ko byose Mwami kandi ko bikoze, ni mu izina ryawe gira Yesu, amen.